itariki ya 23 ukwezi Myandagaro umwaka wa 2019 twagarutse gushimira Imana bitangaza ibikomeye dukoreye ariko n'abasezerano yuko no munsi dushinga intahe kwanda gushimira Imana bimwe kubya dukoreye ngaha mugihe cy'urugamba intahe yo gushimira Imana. Naravuze yuko iyi ntara twayibayemo mu yatari muto mu gihe by'intambara ifise ibintu bishimira Imana cyane kubwino ntara ya Bubanza n'abanyabubanza. Ndashimira Imana kubwino ntara ya Bubanza kuko yaranzwemwo ugukiza no gutabagwa si rimwe si kabiri. Iyi ntara mu gihe cy'urugamba narayijemwo mvuye mu ntara ya Bujumbura nari maze imyaka ishaka kuri 3 hama ndaza ubwa mbere nshikira ahantu hitwa mu Kabobo hama mva mu Kabobo nje ahantu hitwa Ibugume hama kandi nduhukira muri mu kanya ahantu hitwa mu Kirengane havuga cyane cyane babandi baririmba ka karirimbo ejo karyoshe cyane. Haya nahabaye umwaka urenga n'igice bwe cy'intambara. Iyi ntara naje ndasanga abandi ariko ndayishimira Imana cyane kuko muri ico gihe ntibyari byoroshe. Ubwa mbere ni intara imera cyane, intara imera cyane twayironsemwo ivyo twafunguye mu bigoye. Hajya kugwana ni kimwe utarutse cyo fungura n'ikindi kintu. Ifungurwa ni ngone kwishimikiza muri byose. Ubugira kabiri no ntara Imana yitatse amasoko menshi y'amazi. Nta mazi twabuze yo kunywa igihe twahabaye. Ikindi kintu nshimira ntara cyane cyane nibitegwa twahasanze. Nabe twasanze bitegwa vyamenyereye intambara kuko nivyategerezwa gukorerwa cyane gukurikiranwa ngo vyame. Nasanze ibitegwa Imana yahateguriye byitwa ibitoke byitwa mugomozi uko rudakora biguma vyama byo byatobeshejeho ibyaheze n'umunsi n'umwe. Ibyo bitoke byambereye ikigwa gikomeye cyane kuko nibitoke ukorera cyangwa udakorera biguma vyama birazi amagogo y'abantu bikagorana n'abantu bagowe. Nahandi biri biguyiriye atarenga mu ntara ya Bubanza. Ico gitegwa cyarantangaje. Ico kimwe gitegwa c'ikigazi. Ibyo bigazi nibigazi umuntu akorera abantu bamwe barabitaye bariruka ariko biguma vyama biratubeshaho turagira amagara meza n'abatamunyu twadufise. Mbonva ko ari bitegwa Imana yateguriye neza urugamba. Ikindi gitegwa twasanzwe kidasanzwe ni gitegwa cyo mumbati. Cyaraturemesheje naco nyene kituremesha kidakoregwa. Bamwe barahunze mugabo uciye hose ari nagati kaguye ku ivu karakura kaja kw'imyumbati. Twaronse isombe, twaronka imyumbati, twaronka n'ibindi byinshi dukwi imyaka myinshi. Ibindi byarabura mugabo ibyo byabura. Ndabishimira Imana kuko ivyo bitegwa byabaye bitegwa byakishije abantu benshi cyane. Ejo mutamukanyi wacu ariko abwira ubutumwa bwiza yaravuze yuko iyo batari Imana tuba twaraheze. Burya amasase ni kimwe mugabo inzara n'ikindi kintu tuba twaraheze. Ikindi shimira Imana kubwino ntara ya Bubanza aho urenze gamukiye ukaduha ngaho mu misozi hamwe tworimbura iyi misozi. Nta muntu n'umwe ageze umusozi n'umwe ngaha, n'imisozi yarimwe n'Imana. Iyo misozi uko imeze amasase yavugiyemo uko angana
n'amabombe yavugiye mu kwangana. Iyo abatari imisozi ngo abantu bikike nyuma y'imisozi nta muntu umwe akihari. Tukomera Imana yacu. Iyo misozi yarakijije abantu benshi. Bisigure yuko yari Imana yiteguye inginzo z'abantu bari bahari na cyane cy'abanyabubanza. Imisozi n'amasoko. Je ubwande ndabizi neza. Mbaye ahantu hitwa mu Kirengane. Uwo musozi twabako mu Kirengane intambara zibaye zikeya zari 3 mu ndwi. 3 mu ndwi. Umwaka umwe urahera n'igice irahera. Ariko nubwo cyane cyane ikintu cangijije ubwa mbere n'Imana mushobora byose n'imisozi n'amasoko Imana yaharemeye. Iyo mwaka n'igice yaradutabaye. Imana niyo misozi n'ayo masoko Imana yaremye. Iyo abatari iyo misozi n'ayo masoko banyabubanza biza kuvyumvira no munsi murabe iminyuro mwaje mu kwingana uva mu Kirengane ukamanuka ukaduga ara kumasha hariya mu Kibuye ukamure Kanenga ukajari Butanuka ukaduga hariya mu Ibutembe ukaduga hariya anye mu Bitare mpaka kuduga gushika. Uzuraba uhandi iyo abatari iyo misozi n'ayo masoko byarakomeye. So turamya gushimira Imana ntituvyibagire. Ndashimira abanyabubanza cyo gihe cyose twabaye ho mu Kirengane nabaye umwaka n'igice tuva ngaho mu Kirengane tugenda Ibutembe, tuva Ibutembe tugenda Kanenga, tuva Kanenga tugenda mu Bitare, tuva mu Bitare tuduga mu Kibira. Aho hose abanyabubanza twabanye neza cyane ndabakengurikiye cyane. Bagize neza Imana bahezagire gose turabashimiye. Twabanye neza mu bigoye ibyo mwaronse ibyo twaronse mwabanye hafi yacu muturambarara ko turinda dusozera. Imana bahezagire cyane kandi zo yibuka ibyo byose mwadukoreye izasubirize mu ndumane inshuro kenshi bose uko ndabyumviye. Inyuma yaho ndashimira Imana kubwo yaremye ikibira naciye cyaradufashije cyane. Iyo icyo kibira kitabaho naho nyene kuko cyaremwe n'Imana ibyari koroha. Ahantu ndashimira Imana ibyo yikoreye. Abakoze barakoze ariko ari Imana dukoreye byinshi tutaranavuka. Niyo nteguro yayo. Nitubaye ba mbere tugwanye turi n'abanyuma. Abuje ndashimye cyane imbere y'abarundi bose ndetse n'amakungu babimenye yuko Imana yadutabaye kandi uzokwani dutabara. Nagomba kandi nshimira Imana yuko Imana ari Imana ihindura amateka. Abanyabubanza muri ngaha benshi ndatse baturutse mu misozi yo hejuru muje gushimira Imana. Hari abaturutse za Rugazi yo hejuru za Butembe, hari abaturutse za Ruce za Musigati za Bitare. Mwese nagomba ndababwire yuko igihe twari mu gihe bigoye mubyibuke neza. Yaba Imana atari kumwe natwe ibi turimo no munsi byari gushoboka. Tuyikomera amashyi Imana yacu. Mundabire ko Imana ihindura amateka. Hari bamwe namye mbona no munsi twagendanye bitwa bakibesani n'abasugwigano ngaha barabizi uko bambona no munsi meze siko nari imeze. Nafite ipantaro imwe rudende n'ikoti imwe n'ishati nka zibiri n'ikirato cyatobaguritse. Ariko Imana ihindura amateka. Murabe wa wundi wo mu Kirengane agaze imbere yanyu munsi y'ibintu bintu bimeze ukunye karashimira Imana. Ni Imana yonyene kuko harageze aho bati ka bino bintu
tikarabaye murazi ko hageze igihe umuntu akibati karabaye Imana igitangaza narabonye abanyakirengane batambe ejo bashimira Imana bijya bavuze nivyo urukushi abantu bagatukura bakavyimba amaguru amatama ibishatsi gahera wabakuza ko urutoke rukinjira mu mubiri bijya nivyo kuri ariko nabwo musigaye musa neza basha zamurabana mu maso murabane mucabona ubwiza bw'Imana dukomera amashiyo Mana yacu ubwo mwambaye ubwiza bw'Imana n'urukundo rw'Imana mwambaye ubwiza bw'Imana n'urukundo rw'Imana inyuma y'ubwiza bw'ishamba haza ubwiza bw'Imana mwakira ubwiza bw'Imana urushize kubashikira ijambo ry'Imana kugira ngo muri mwamara kujya mugahimba mugasora mu kubaka bigashoboka bigakunda abandi mukagira za mariage bigakunda mugasora kandi gufata kugira umugambi wo kurima cyangwa korora mukadandaza bigakunda ngo nimuze muyiragire aho nabakuye nibitwajemo amazi yacu acamo yakanya tuzokwibagira n'umunsi n'umwe Imana yadukuye tuzokwama tuyishimira igihe cyose kubaho kwacu tuzokwama dushimira Imana ndashimira Imana muri ayo magurwa yose twaciyemo abo tuba turi kumwe bose bamwe bari ngaha ndababona bamwe bari hajya abandi bari ngaha namwe gwe mwese abene yuko tuba turi kumwe Imana yazigamye murumva ayo magurwa yose araho twajyama tukajyamana n'inzoka nta muntu n'umwe rizamona yariwe n'inzoka muri ibyo bihe kuko Imana bihinduye ibigenzi tubana neza nabyo nye tubikomera amashi kuko byahinduwe n'Imana ariko no musura yegera murabe nta muntu n'umwe hano bishigira intaye nta muntu n'umwe nabonye ariwe n'inzoka nta muntu n'umwe ariwe n'inzoka kandi zari nyinshi hano wijyamira zikaguca ko hejuru zikibandaniriza ndibuka umunsi umwe haba igitero gikomeye cyane abo twari kumwe buruka mu mwobo wimbwe n'umuvu basanga yisato abo bagiye muri ico kinogo bakumva amasase n'amabombe bagatetemererayo baraba yasato nayo ikagugumwa mu bandi ati turagowe ngaha barabana ijoro ryose n'umunsi wose niyo sato naco yabagize muno mukora Imana ihindura nika kwa kundi Daniyeli bamuta mu ginogo c'intambwe byerekana ko Imana ari kumwe natwe sirimo si kabiri ndabyibuka tuvunduka twiruka tutabirukankana natwe baratwirukankana twaragwa mu binogo ukagwa mu nta muntu n'umwe nabonye igihe cyose iyo myaka yose twabanye ngaha nabonye yavunitse ngo niko yaguye mu kinogo nta n'umwe amahero ugasanga amahero mbwa nta n'umwe yavunitse agakoroka yakavayo adora hano gushimira Imana sivuze ingwara nyinshi twagwaye atanu umuti turonka tugapfa kwigereza ko Imana ni Imana malaria twarayivuza tukayivuza utubabi gusa mu kwizera ukatwanikira ukadusya ugashira mu mazi ashushe ukanywa ugacukira ugacudora twatwaze twitwa umuhe ico gihe nta ngwara zikomakoma mbona mu bantu twabona nta diabete wabona hekada izo ngwara zose ziza mu nyuma mugabo twico gihe nta izo ngwara zo twabonye tuze dushimira Imana rero tuze dushimira Imana aje naje gushima kuri kingo cy'umuryango wanje wose aha turi mu nyongezo y'imyaka Imana yaratwongeye turi mu nyongezo hari benshi badusumbya n'ubutwari n'ubukerebutsi byari kuba byiza turi kumwe hano mugaseho bari turi mu nyongezo none watanze iki wewe hano abandi bagiye ku mavi arakubuka basenyije n'umurango ngo baze babone n'umunsi gusa umwe intambara yaheze ariko bagenda intambara idaheze
abo bose bagiye batabonye no byiza turimwo. None watanze iki wewe? Uze mwamwibere nka y'amazi ashuha ntibagira ubumbeho, muze mwamwibuka. Turuguriye twebwe icese hano uko amagushima mu ntara ya Bubanza, muze mwamushima. Je narabemereye yuko igihe cyose Imana ikindije kubaho mbamara no mabanga cyangwa ntayabamwo, nzokoma nje gushima, nzoza gushima. Ego muhira mushime, mu masengero mushime, hajya ku mituba mugira umunsi umwe mukaza murashima, mushimira Imana gusa. Muze twicare ngaha tuvugane dushima gusa, mwishaye ku byatsi mushima. Muraze kumara umwaka wose, ndabona abamama bamwe bamwe ngaha n'abandi bagabo ngahanya, muraze kumara imyaka 5 uhetse umufuko atari umwana, guheka umufuko urimo amasafuriya, ukigura tembera iyo misozi yose kayibara yose ijo n'umurango, uhetse igunira ry'amasafuriya n'ubureta guzuye mwinda byanda gutakiye imyaka 5 igahera. Murabyibuka? Niyo Mana rero yaturemura iyo mitwaro yose, tuyikomera amaje tuyishimire, kuko ari Imana nziza, Imana yibuka abayo ikabatabara. Iryamana dutabaye n'ubizo dutabara, kuko yakoze biriya naho yagiye no kubikora izobikora nacyo tutabonye. Nta kintu na kimwe cyo dukora ku Mana, nta kintu na kimwe cyo dutera ubwoba tutabonye icyo gihe. Sinibaza ko ari ikintu tuza kubona kimeze kira. Tuhagarare neza mu masezerano, ibyo yadukoreye Imana ni byinshi. Imana ishimwe yuko twaje gushima rero, kandi no gushima kwacu sinibaza yuko ushaka kugendera ubusa. Nimwatahuka namwebwe muze kwiyumvira, mwicare mugorobeze. Ndazi benshi baramanutse bari ngaho mu misozi ngaho onye no batsindaro, muze guterama mwibukanye mushima Imana. Tugume mu mweme yo gushima, mwibukanya mushima. Ati nacagiye hajya kari kabaye. Ariko Imana yebati nubeho urabaho. Turahejeje gushima, ariko mwirabe ku ifoto yanyu no munsi muce muyigarukane nyuma 94 na 5 na 6 muce murabona munsi, murabe icyo Imana yakoze, muce mune gushima.